Reka subire kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu we ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Haheze imisi havugwa indyane ndetse n'umwuka mubi hagati y'abategetsi bakomeye ngaha mu Burundi. Uretse ibibazo vyatejwe n'urupfu rw'umuhisi Rwa Buyoya, ukutumvikana ndetse no gusubiranamwo hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ndetse na Gervasi n'umushikiranganje wa mbere Bunyoni ku bw'urupfu rwa Rwa Buyoya, no gufata ingingo y'uko igihugu c'u Burundi kiguma mu gacerere nikigire ico gitangaje ku rupfu rw'uwahoze arongoye Burundi. Ibi bikaba vyarabanje gutera ikibazo gikomeye cane muri leta, aho hafashwe n'ingingo y'uko hatangwa ibwirizwa kuri imbonesha kure y'igihugu ndetse no kw'iradiyo y'igihugu y'uko atawe umunyamakuru ategerezwa kugira ico avuze ku rupfu rw'umuhisi Rwa Buyoya. Ivyo vyaje kandi mu gihe twari twabashikirije amakuru arabana n'impari zari zisanzwe hagati y'abo bategetsi bompi, cane cane hagati ya Perezida General Neva Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Bunyoni. Izo mpari gushikana n'ubu twabandanije gukora amatohoza, ndetse kuri ubu hari amakuru mashasha dushikiye, turaza kubigaruka ko tunarabe itangazo giturumbuka leta y'u Burundi isohoye kuri ico kibazo kivugwa mu bategetsi bakomeye mu Burundi, ndetse bivugwa yuko bompi bariko baranahangana ku rwego rukomeye. Turaza kumenya ico leta y'u Burundi ivuze kuri ico kibazo kiri hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Bunyoni. Turafise kandi izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa irya nino, cane cane inkuru ziri buze kugaruka kuzirabana na politike, ariko tukaza no kuraba ibiba biriko biraba muri leta ndetse n'ico vyoba bigendereye naho vyoba bizoshikana Uburundi, na cane cane ko abanyepolitike babona ko indyane ziri mu bategetsi b'u Burundi zoba zigiye gushikana Uburundi ahabi. Abandi bobo bakavuga yuko ngo bwoba ari ubuvugishwa bwoba bugiye gushika nk'uko bagavuzwe. Abandi bati leta ya CNDD-FDD bigiye gusambuka bivuye mu bategetsi ubwabo nyene batanguye gucanamwo ndetse no kuryana. Amakuru rero akerekana ko ibintu bitifashe neza. Vyose twabigutunganirije muri ano makuru. Shobora kuba uri umunywanyi wacu kurikira amakuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije, ariko utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe kugira ufyondeko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje mu ba mbere babironka. Nimba ukoresha igifaransa uraraba handitse s'abonner ufyondeko, kuri wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko. Igihe cyose dushize ko inkuru uraje mu ba mbere izo nkuru zishikira. N'amakuru abatohojwe neza kandi yatohojwe n'abamenyesha amakuru banonosoye ivyo gutoza amakuru yanyegejwe, ndetse y'amakuru utazokwigera uronka ahandi, yabo mu bimenyesha amakuru vya leta vyabimenyesha amakuru vyose biba vyanyegeje, ariko twebwe turayatohoza kandi tukayagushitsa ko yose ido nido, kugira n'ivyanyegejwe ube ufise uburyo ubishikako ndetse umenye ibiba biriko birabera mu gihugu. Ndahaye kaze rero we tugiye kubana. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari ku migabane y'amakungu ya kure ndetse n'ahandi hose ubu hatandukanye, mwese ndakengurutse cane muri ano makuru. Inkuru ziriko ziravugwa nico leta y'u Burundi ndetse n'abategetsi bavugwa ko boba bariko baracanamwo impari zikomeye hagati yabo. Hari ico bashikirije kuri ivyo bivugwa, ndetse n'umwuka mubi hagati y'umushikiranganje wa mbere Bunyoni ndetse na General Neva mukuru w'igihugu Ndayishimiye. Izo mpari rero zikaba
zatanguye gufata iyindi ntera, ariko bikaba vyiyongereye ko n'ikindi kibazo gikomeye cane c'urupfu giturumbuka rw'uwahoze arongoye Uburundi, navyo vyaje kunyura ibintu muri leta mvyeyi, ariko bamwe bavuga yuko ngo atari leta mvyeyi kuko ikorera abo mu mugambwe nyene uri ku butegetsi, na cane cane ko ngo abatavuga rumwe nabo ngo bobo ata mahoro bafise mu Burundi, ndetse ngo kubagirirwa nabi nk'uko baba bariko barabishikiriza umunsi ku wundi. Ese aba bategetsi Ndayishimiye Varisito na Jeriva n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni, zino mpari zabo zatanguye kuvugwa cane mu ndwi ziheze, aho mu bimenyesha amakuru bitandukanye birimwo La Libre co mu gihugu c'Ububirigi, nko kw'igenekerezo ry'16 ukwezi kwa12 mw'uno mwaka w'2020, ariko hatanguye gutangazwa ko Perezida w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kumwe n'umushikiranganji wa mbere CPG Guillaume Bunyoni ngo boba batanguye gusubiranamwo, ndetse ngo ivyo bikaba bigiye gutuma leta itembagara, canke se ngo General Neva akaba ashobora guheza ikiringo ciwe ivyago vyashitse mu gihugu. Muri ico kimenyesha amakuru hari handitswemwo ko hari uguhangana gukomeye cane hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni. Hari ico abano bategetsi bo bavuga kuri izo mpari. Kuno guhangana kuri hagati muri rusange ngo kwaba kwaratewe no kutumvikana ku ngingo zimwe zagiye zifatwa na Perezida Ndayishimiye Varisito, ndetse Bunyoni muri rusangi akavyitambika akanka ko izo ngingo zishigwa mu ngiro. Zimwe muri izo ngingo twagiye turabashikiriza zikaba zirimwo ico gutegeka ko buri muyobozi wese ategerezwa kwerekana itunga ryiwe, ndetse ibi bikaba vyarahise vyamirikwa kure n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni. Nyuma y'imisi miceyi Ndayishimiye agaca yivuguruza asubiramwo ko atazokwigera canke se izo ngingo ngo yasanze ari ingingo yafashe ariko ari ingingo ngidakwiye, na cane cane ko vyavuye ku gitutu, ndetse n'izo njyane zabaye hagati yabo, ndetse bagaca bategeka Ndayishimiye yuko aca avuga ko ingingo yafashe itagikurikijwe. Ivyo vyose rero bikaba vyarabonetse ko Ndayishimiye atari we atwara, ahubwo atwarirwa n'abandi bategetsi barimwo umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni ndetse na Gervas Ndirakobuca, ngo kuko Ndayishimiye we ivyemezo vyinshi afata baca bavyanka. Hari amakuru kandi yagiye avugwa ijya nino avuga ko Perezida w'igihugu Ndayishimiye ngashigikiwe cane n'igisirikare, nayo Bunyoni wewe ngagashigikirwa n'igipolisi yarabereye komiseri mukuru imbere yuko aba umushikiranganji w'umutekano ndetse n'umushikiranganji wa mbere. Ese bano bategetsi inyuma yo kumva ibi biriko biravugwa, na cane ko twagiye dukurikira amakuru turabe yuko hari ico bagira ico bavuze kuri izi njyane zivugwa muri bano bategetsi, leta y'u Burundi yoba ivuga iki kuri izi njyane hagati y'abano bategetsi bompi? Amakuru twatohoje ndetse hadushikiye yerekana ko uyo ambasaderi w'irinyamitwe, uyu nguyu akaba ari wajejwe itumatumanako mu biro vya Perezida Ndayishimiye, akaba ndetse n'umujenama wiwe, akaba yamiye kure cane umumenyesha amakuru yitwa Marie France Close ndetse na La Libre, ikimenyesha amakuru canditse inkuru ivuga ko ngo hagati ya Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni ibintu vyoba vyunyutse. Wirinyamitwe yagaragaje muri rusange yuko uyo Marie France Close yandikira ikimenyesha amakuru La Libre
amenyesha yuko ngo muri rusange ngo ari abanyabinyoma bakora amaremantanya. Ubwo butumwa bwiwe Wirinyamitwe akaba yabunyujije kuri Twitter yiwe. Ambasaderi Nyamitwe wewe yavuze ko ngo Perezida Ndayishimiye, Bunyoni ndetse na leta yose y'u Burundi ngo batahiriza umugozi umwe ndetse ngo bagakorera hamwe ngo bashaka kubaka igihugu. Mu majambo yiwe umukuru Wirinyamitwe yanditse ati umukuru w'igihugu cacu ndetse n'umushikiranganji wa mbere ndetse na guverinoma y'u Burundi bose barimwo gukorera hamwe kugira bubake igihugu ciza. Wirinyamitwe akomeza asigura ko ingene Perezida Ndayishimiye yashize ko Bunyoni ngabe umushikiranganji wa mbere ngo vyavanye n'icizere yari amufitiye. Akamenyesha ati CPG Guillaume Bunyoni yashizweho na nyenicubahiro Jenerali Neva ngo kubera ubuhinga ndetse n'ubunararibonye ngo ibyiza ngo bimaze gushikwako ngo ni umwimbu w'imikoranire myiza hagati y'abayobozi bombi. Ivyo biravugwa na Wirinyamitwe. Ariko ku rundi ruhande abakurikirana ivya hafi bavuga ko igenwa mu mabanga rya Bunyoni akagirwa umushikiranganji wa mbere ryiyamirijwe n'abatari bake, ndetse bakavuga ko batifuza yuko umushikiranganji wa mbere yoba Guillaume Bunyoni, ariko ngo Perezida Ndayishimiye Varisito wewe akanka akavuga ko ivyo ari ivyo yasize abwiwe n'umuhisi Petero Nkurunziza ngo kuko ari we yajyanye ko Bunyoni ngo yogiga umushikiranganji wa mbere, ngo rero ngo gutyo ataco Ndayishimiye yohindura ko ngo na cancane yuko ngo yari umwizigirwa kwa Perezida umuhisi Petero Nkurunziza. Mu yandi makuru adushikira nuko Perezida Ndayishimiye nakwibutsa ko inyuma yaho yatangiye gutwara Burundi kuva kwigenekerezo y'18 mu kwezi kwa k'umunani umwaka w'ibihumbi 2020 yaciye agira CPG Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere hari kwigenekerezo rya 22 amukuye ku kuba umushikiranganji ajejwe ivy'umutekano yari nyene yashizwemwo ku n'ubuntu ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. N'umuntu rero muri rusangi yashize muri kino kibanza gikomeye cane. Ubundi kino kibanza cyari gihejeje imisi igihe kitagira ukirimwo umushikiranganji wa mbere, akaba rero yari yiteze canke se yaragendereye ko Bunyoni azomufasha mu gushigikira cane mu bikorwa vy'iterambere ry'igihugu, na cane muri rusangi ashigikiye canke ashamikiye ku bunararibonye bwiwe afise. Ivyo byose akaba yarabivanye ku kuba ngo yarakoranye igihe kirekire na Pierre Nkurunziza. Kuri ubu rero izo mpari zirabandanya kuvugwa, ndetse abategetsi batandukanye bamwe bakavuga ko ibi bintu biri hagati ya Bunyoni ndetse na Ndayishimiye igihe cyose vyoba bidatorewe inyishu Uburundi buzokwama mu ndyane, ndetse nk'igihe cyose abategetsi bakuru batariko bumvikana ku ngingo ziriko zirafatwa bishobora guteza ikibazo gikomeye cane, ndetse ng'igihugu gigashobora gusambuka ndetse ngo kitanashobora gutera imbere igihe hakiri abategetsi bahora mu ndyane, umwe yafata ingingo ubundi ahinyanyura iyo ngingo. Ivyo vyose rero ngo bikaba ari ikibazo gikomeye cane ngaha mu Burundi. Gushikana n'ubu sivyo ivyo Wirinyamitwe yavuze, abategetsi bo bagacerere karacyari kose, gusa ngo hari indyane nanone zikomeye ku rupfu rw'umuhisi Petero Buyoya. Gushikana n'ubu bataragira ico batangaje ku rupfu rwiwe.
Ayo rero namwe mu makuru twari dufise, ariko turiko turakora yandi matohoza mu kanya nazaye n'ayandi makuru ariko aravuga ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mukomeze kugira ibihe vyiza cane.